Ni Rukundo TV Burundi, Rukundo News TV ndabaramukije cyane nizere ko mumeze neza je ndameze neza nkuko byama kabisa. Uno munsi Imana yongeye muri igitangaza sangana naramutse ndamahoro ndi muzima nuko numva ko ari byo gushima nundi muntu wese ashobora kuba yagize amahirwe yo kuramuka akabari matamusonga taki no gushimira Imana. Abantu nawo mumva bitameze neza mu buzima mwizera Imana mwijuru hari Imana ishoboye byose kandi ishobora gukora ibintu bigahinduka. Urabize ko nuko bimeze. Hama umutumire wacu tugiye gukorana ikiganiro burya nababwiye ni Nyama cameraman ari nyuma ya kamera avera kuri micro nkuko musanzwe mumenyere kuri Rukundo News TV. Umutumire wacu tugiye gukorana ikiganiro no musi ni gitangaza Imana yakoze ibikomeye. Ndabazanira imfizi gusa kuri Rukundo News TV yo muzi imfizi n'abahungu ariko no musi narose umukobwa w'umustari naje nkoresha ikiganiro. Muramubona ni umukobwa mwiza arasa neza cyambere kwanza uraberewe. Murakoze cyane. Mana ko umukobwa asa neza amaso y'inyana yego ndabeshe nimba mpeshe mu minyuzi kandi rero umuntu iyo ari mwiza ni byiza ko umuntu abivuga. Abana kuza turaja gushima abana ruko bamaze gushira ko lip kagira ngo lip ngo namukunda cyangwa yagira neza ngo yagira iki buvuga umuntu iyo ari mwiza. Turakwakira cyane kuri Rukundo News TV. Nuko murakoze cyane nkaba nishimye kubona ndiko ndayagana namahirwe je kubona ndo umukobwa w'umustari nkoresha ikiganiro ntiwabimenya. Ndagiye kugusumza hama nijyamire tukwakiye kuri Rukundo News TV reka ndakusabe widondorano ariko baradukurikirana bamenye ninde turiko turaganira ego. Ego hama nkaba nitwa Hashinish nkaba ndi umurundi kazi nasanzwe ndirimba ego ambavuye kuririmba n'amanelesi ndayaki ego nibaze ko presentation kuri mwamubonye ni Hashinish hasi kuva hejuru murabona ko arasa neza arameze neza n'umukobwa w'umuririmbyikazi akaba ari n'umukinnyi w'amafilme. Niyo mpamvu nababwiye ngo nanjye narose umustar nkoresha ikiganiro no musama tutaratangura wowe ushobora kumubonye ijya mbere hari abantu benshi mushobora kuba mutamuzi of course ko umuntu ntamenywa n'abantu bose. Mbere yuko ukomeza ikiganiro maze usimire kuri channel ya YouTube yandika mwiki mbega ayandika Hashinish ego niryo zina nkoresha wandike Hashinish urahari indirimbo yiwe aheruka gusora nshasha yitwa Do It urayisanga ko umanzura ibikorwa byo kugira ngo nimbuza gukurikirana uzo gukurikirana umuntu wamenye akora ibikorwa bimeze gute. Hari ni filme yigeze yakinyemwo haje yitwa ngo iki yitwa Paradiso. Filme Paradiso ni filme nziza urashobora kugenda nayo ukayirondera ukabona ko yavuze kina filme reka nje kuraba ko yavuze no muririmbyi reka ngende kuraba. Hama rero nk'umuntu twakiriye ya mbere kuri Rukundo TV tuba twumva dufite ibibazo byinshi byo kumubaza ibindi tugakomeza. Hashinish ndakubaza akabazo kamwe bwa mbere wiyumvira kuja muri studio wiyumvira kuja bo muririmbyi wabitewe n'iki inspiration yo kumva wo muririmbyi wayikoye? Okay ubwa mbere ninjira muri studio yari indirimbo nariko nkorera nayikoreye abavyeyi ego byari ibintu byo gushimira abavyeyi. Urashaka kudicishirizaho gatoya yene indirimbo ya mbere kaducishiriza yani kwikora mu muhogo n'umuntu atangiye kuri cyane akavuga ati reka numvirize kabisa umukobwa arashoboye go nizeye ko bumva ndiko mvuga ukuntu ndagoye gripe ego umuririmbyi yamayiteguye ariko ndagwaye isi ndiko ndavuga neza kubera ngo aye gripe corona oya ntabwo ari corona ego komeza naco yari indirimbo yo gushimira abavyeyi niyumvira kujya bwa mbere nicyo cyiyumviro nari mfise kwanza sinzi ko ndona bibandanya ariko ndavuga ati mu nyuma barambwira kubera ko utobandanya hama ndabandanya ariko sinari nzi ko nyene kugera igihe cyose sinzi ko nomaze iki gihe cyose nkiririmba ego ukiri muto mu bintu wumva ushaka kuzoba wumva ushaka kuzoba nk'iki? Nakuze cyane nakunda kurorera cyane umupira ego mugabo icyo nkunda gukina cyane nkunda gukina volleyball. Mu kuvuga ngo kuraba umupira wumva wifuza nko kuzoba umukinnyi w'umupira? Ego gusa n'ubundi ntibyaheze ndakina cyane volleyball niwo mukino wanjye nkunda cyane. Hajya volleyball barafite amanimero? No namanimero upfa ukinye? No harimo nimero ni 6 tuba turi abakinyi 6 ego
ni ukuvuga ngo ntabiga ngo nimero 1 nimero 2 uko oya gusa umwe wese arafise aho atonda urumva ko ari nimero 6 baje kubera nkira kuri poste ya passes kenshi namanangura kuri nimero 2 nibiri kuvunika disi ibyo bya passes sindabizi ngaho komeza ego ama komeza nyene nari nakubajije umaze kumva gukina umupira byaje guhinduka gute kugira ngo ngere mu byo kuririmba ibyo kuririmba urazi abantu usanga hari igihe tugora abavyeyi cyane ariko ugasanga abavyeyi baratwihanganira muri ibi cyangwa biriya dukora ndavuga ati why not tunoshobora gukora indirimbo nkashimira abavyeyi kuri byinshi bamaze kunkorera ego ndiyumvira cyane ndaja muri studio hari muri 2015 ego Leslie wavuze ngo abavyeyi abana muragura abavyeyi sana n'ikintu wibuka wahora ukunda kugoza abavyeyi bawe cyane nk'igiki abavyeyi bakibagiye ari igihe usanga cyane cyane twebwe abakobwa abavyeyi tubagorera mu dusore kweri nawe reka kuvuga ngo naragiye mu dusore ni bisanzwe urumva ugatabana kandi gukubita ariko muheba ishoye n'indi ko ndakubaza aho namwe urumva numva mvuze byinshi gusa birahari byatumye numva noshimira abavyeyi banjye Leslie afise indirimbo aheruka gusohora yitwa Do It iri kuri channel ya YouTube Leslie Leslie ya ndirimbo yavuye encore cyita n'izina ry'icongereza nariyumviriye nyene nk'umuntu aba ari mu rukundo nyine ugasanga cyangwa ukiyumvira nk'abagenzi hari abagenzi ubona baba bari mu rukundo baryohewe bakiye muri ibi na biriya ndavuga ati reka ndayikora indirimbo yawe waba yanditse bitewe n'umuhungu mukundana waba wayanditse bitewe n'abagenzi wabona wayanditse uyikuye kuki yani urabona twebwe muba mwahaye message tutaba tuzi ingene ibintu bikorwa nyene tuba dufise amatsiko yo kumenya ibi binabikora gute yani inspiration yavuye ku bagenzi baba bakundanye ikikabona ibyo bacanywe bicanke biriya nawe ufise boyfriend no nawe fisi biramaze gushika ugahemukirwa mu rukundo ego uwo musi umuntu yaguhemukiye yari yagukoreye aho urumva mba ngiye kuvuga byinshi abasore tuzoreka kubarondera tuzambwira ngo tubabaze aho upfumbwira sawa Leslie twikomereze n'ikiganiro cyacu arase kubimbwira ariko behind camera ndabizi ko araza kubimbwira nzaguca ngaruka nganda babwira ibintu Leslie afise indirimbo nyinshi zimaze kuja kuri YouTube wewe nk'umuririmbyikazi wo mu Burundi umuziki w'u Burundi ubona gute so uko ndawubona umuntu aragerageza gukora mugabo ntakirimwe yes ico nyene nico mba numva shaka kumenya bikirahe byanyirahe kugira ngo nyene ibintu ushobore gushika kure sinzi ngira nuko naratembera ngo nje mu bindi bihugu canke ngo menyane n'abaririmbyi bo hanze ngo ndababaze bo ngo bigenda gute ariko jaho ngeza amaso sinzi uko ari je ntazi abandi uburyo ingene babigenza systeme bakoresha ariko naguciriyemo nibaza ko tokwirura soka hanze ego ni urabizi abantu ntibanganya abantu hagenda habaho uburutane bw'ibintu ndavuga rero wowe niba hari ahantu ushitse hari undi ari inyuma yawe atarashika ugeze ariko hari n'undi ari imbere yawe yakuriye intambwe numva rero utazoka hanze ngo ugende kubaza bariyanze ahubwo nuko igira aba bakuru bawe urabizi ko hari abandi baririmbira ba Estanish ba Bernice babikoze navyo bikagenda neza urumva nawe uriko urabikora neza ariko urabona ko hari igihe umuntu akora ukabona ati iki kintu ntikiragenda nk'uko ndagishaka ego sinavuye ko ndakora ngo bishimwe cyane ariko sinzi jewe aho ngeza mbona nkora cyane ariko sinzi umuntu arose nka support akankangira management nyene kuko hari abo usanga badukuriye gusanga afise ivyiyumviro byagutse kurusha twebwe aho tugeze amaso nizera yuko mu gihe nanje norongo bimfashamwo afise ivyiyumviro bigera kure afise kungene intambwe amaze guterako nibaze yuko nanje byoshobora kugenda neza nk'abandi ese uriyumvira yuko kuba umuziki udatera imbere ariko biraba abarundi twaba tudashikikirana cyangwa nuko umuntu yoba afise management
so icyambere novuye ko tudashigikirana cyane yaba twashigikirana cyane uyu wakoze igikorwa mugenzi we akamufasha gupartaja kuko dufate nk'akarorero kuri Facebook urasanga ufise nka page ya Facebook ikurikirwa n'abantu ibihumbi ubundi agasanga afise abantu 5 urumva si cyo kimwe ufashe nka link ukayipartaje ukagirane ba bagenzi bawe baramubona gusanga baramuteye intege baragize abonema cyangwa iki bigatuma amenyekana cyane nibaze yuko mu gihe twokundana tugafashanya yuko byogenda neza nk'abafanzi bawe kubera ko no munsi kuri Rukundo News TV abantu bakuravye hari urashaka gukura ku muntu naho yobo mwarakwiye umufanzi bakavuga ati umukobwa ndamukunze reka nzoze ndakurikirana ibiganiro nako indirimbo ziwe nk'abafanzi bawe bagiye kuza baragukurikirana urumva ari kiye kintu gishasha ugiye kubategura ko nabonye na itino wayikoze video wakoze YouTube icyo nubabwira nuko ibikorwa biri imbere ni byinshi cyane kandi byiza ndabasaba rero kunkurikirana cyane cyane bakagira sabone cyangwa subscribe kuri YouTube channel yanje ni Khashinish kugira ino munsi cyangwa ejo cyangwa ejo igikorwa gishasha kizoza bazoshobore kwibera abambere mu kukibona ego Khashinish sinzi yuko ari jewe no ntagize recherche ikwiye kuvutangura kurimba nta musinyi urakora concert yani giteramo utumira abantu uvuga ati ngomba muri giteramo muze murabe ni kubera iki so ibiteramo mbona ndabikora ariko ni ruguru ikaruse kandi yose nivuka ego nyamuhira karusi ubwenyuzi ego nuvuga ko nagize iyo defo kubona ata concert nimwe nagiyemo shobore kugira na mukameramani nari mfise no ni birumvikana ngira niyo mpamvu ndashoboye kubikora nico gito ego nukuvuga ngo nahi Bujumbura abantu bitegiye kushobora kuja muri mu ma concert ugatumira abantu bakaza mugateramana sino bizeza cyane ariko nizera ko buke bizogenda neza kuko uburyo nibwo bugoye tugarutse kuri ico kintu cyo ku muziki kugira ngo utere imbere abantu benshi bakunda kuvuga ngo kugira ngo umuziki utere imbere hano mu Burundi rimwe na rimwe byasaba ko umuntu akora amakorabo kubera iki atakora ndabona nawe ukoranye n'undi muririmbyi ego n'amakorabo menshi ndakora kubera bivaye n'uko nyine nahora ndi umunyeshuri umwanya wanangora ego niga campus Mutanga nkaba nize toa uyu mukobwa arabereye ubucamanza mu mezi akazi ego kubera umwanya uragoye ibyigwa iki nizere yuko vuba bagiye kubona yuko Khashinish muri imyaka iheze ataribo bagiye kubona vuba ndabiziza yuko bagiye kubona ibikorwa byanjye byiza kandi n'amakorabo nizere ko ngiye kuyarondera ego nama nabinginze nkuko nama nabasabye muri abantu banje ukuntu mushigikira mukaza mukaraba ibiganiro byanjye iyo nazanye umuntu mukamuraba mukumva muramukunze mukora ibe musibira kuri channel yiwe subscribe nta n'imisego n'itandukanye ugakora subscribe dushigikirane kuko please ke uzokora subscribe ugapartage ikintu cy'umuntu ubundi umuntu azokibona umuntu usange uko niko mugira promotion y'abantu umuntu akamenyekana umuntu ntamenyekana aryamye mu gitanda umuntu ntamenyekana abantu batamufashije umuntu afashwa n'abantu akamenyekana ibintu bikagenda neza ni Khashinish ushobora kugenda no kuri Instagram yiwe ukamukurikirana yego wandika Khashinish niko nabonye hama ukagira abone kuri Instagram yiwe ukazoza urabona ama publication yiwe Khashinish tatuwaje ufise ku mubiri wawe sobanuye iki kubera hari abantu bakunda kwiyandika ko bakandika ko abasheri babo bakandika ko ariko mu bintu nkunze kumva kenshi umuntu yarinze ashira tatuwaje ku mubiri uko bifite ikisigura nawe kugira ngo ushire ko iriya tatuwaje nabonye uharishije so sinzi yuko ego tatuwaje ariko kandi nibaze ko amapublication aheze babonye tatuwaje yari iriko ariko publication ngiye gutangura vuba nizere ko bazabona yuko itandukanye n'iyari iriko nukuvuga ngo warayihinduye none reka ngo bazi tatuwaje nayo iraba mu bintu biryoshya video cyangwa muba mwashyize ko yari kugira ngo mushatse kumubiri ya umuntu waba yashyizeho kugira nyine ashaze nta bindi nta birebire ego Khashinish murabona ko umukobwa mwiza Khashinish rero je mbona warubereye kuririmba gospel gusumba kuririmba
arasekera uratekereje murabona ko mwiza aratekereje ariko n'amahitamo y'intego hari ikintu bakunda kuvuga kenshi nk'uko abakobwa beza nka mwebwe ngo abaproducteur kugira ngo babakorere indirimbo kenshi barenda kubasaba ko bijyanaho byaba byarigeze kubashikira ntabwo biranshikira kandi nubwo byoshika harya abantu ni babiri umva biyumvikaniye sinibaze ko ikibazo coba kiri ni ukuvuga ngo nimba byaranashitse uranabimishije oya ntibyashitse yaba byarashitse nari kubivuga. Oh my god kuri iyi filime wakinye Paradizo waratinze neza byari bimeze neza uno musagize umuntu ashobora kuba gukeneye kugira ngo agukinishe filime yo kuronka ego yondonka ni karibu vraiment ndahari mu majambo make bivuze ngo ubuzima bwo gukina filime nabugiye kubandanya ngiye kubandanya ubona naragerageje cyangwa narakinye neza muri Paradizo akumva yuko ntushobora gukina muri sinema yiwe ni kuri ndahari ni karibu ushobora kuba hari nka filime yiwe uri kurategura ego nariyumvira icyo kintu ariko ndacyagerageza kurondera abo twobikorana kugira nanjye ndabe yuko ejo cyangwa hirya y'ejo nzosora igikorwa bakavuga ati ni cyanaka ego n'abantu bariko baragukurikirana kuri uyu mwanya niye projet wumva ubafitiye yani ndavuga ku muziki wawe ni ukuvuga ngo abafanzi bawe niye projet icyo nobabwira ni uko inyuma ya Do It hagiye kuza indirimbo shasha kandi ni featuring kandi nizeye ko bazayikunda cyane ni surprise my friend itubwire tukore subscribe ashobora gukora subscribe ukora invite bako bayikora n'indirimbo nanaka ni surprise ndazi yuko vuba ama coming soon azosohoka kandi ndazi ko bategereza kuzoyikona ego ni myinshi mushobora ndabibutse ko mushobora kugenda kuri Instagram yo mukamukurikirana mwandika Ashlinish ukacubona hajya bayita account ya YouTube kuri Instagram Instagram nawe nyene uziko choki yes of course mushobora kugenda mukamukurikirana kuri Instagram muri kwa rukundo tukafashanya mushobora kuja kuri page ya Facebook nawe nyene wandika Ashlinish wandika Ashlinish kuri page ya Facebook ugakurikirana ibikorwa byiwe kandi ntuve takoze jene ndakwingenze muce mushimira kuri channel yiwe ya YouTube nawe mukore jeme hama murabe indirimbo ziwe wejeje kuyiraba uyipartage ndabizi yuko sama mega agenda ubusanzwe yafise uyipartage nanje ndakubutse ko ushobora kunkurikirana kuri Instagram yanjye Harvera Muhimbare ushobora kuja kuri channel yanjye ya YouTube ukankurikirana n'ubundi ni Harvera Muhimbare ndakwibutse ko ushobora kuja kuri Zira Filme ukaraba filme sasa iruka gusohoka wandika Zira Filme de sasa ngaseti iyo filme nanje ndi mukuyikina partie 3 nzobandimo rero utagiye gukora subscribe uravyumva nyene yuko nakizova ja kuri Zira Filme ni filme nziza irimo urusasu tuzogwana tuzokubitana ibintu byawe bimeze neza kora subscribe kuri Zira Filme Ashlinish ndagusabe ugira akajambo kanyuma ugiye abantu ariko baradukurikirana ariko baradukurikirana muri rwa rukundo nyene icyo ndabasaba ni kwiga nyene kudufasha bagira sabone cyangwa subscribe kuri Rukundo TV kugira bafasha partage ku bagenzi bafise abagenzi benshi ani support tubasavye kugira ibikorwa bya Rukundo TV bishobore kugera kure nkabasaba kandi gusimbira kuri YouTube channel yanje ni Ashlinish nawe nyene bakagira sabone cyangwa subscribe partage kugira nyene muri rwa rukundo nyene ibikorwa byacu bigume bigera kure ego urakoze cyane nizere ko n'undi munsi nagukenera nzo